Mwokozi wetu anatupa furaha dunia, atuongoza kwa neema na aha muri intara ya Buhumuza twarahuboneye ibidasanzwe. No bwa mbere twabonye aho mu gutunganya urubanza nkuru hazamwo amadini yose ndetse n'abasaseredoti. Twakengurutse cyane iki gikorane, koko Imana yari yatumiye twese, nico gituma tubakengurukiye mwese. Mwebwe abaririmbyi mwaratubereye abamarayika, murahamagara abamarayika bose baraza. Ahantu twahamaze mwituze none gushika uno munsi. Rero ko twongeje tubandanye dusaba Imana mushobora byose igume ihezagira Burundi, igume itwereka ivyo tutarabona. Akari imbere karahinda, imbere ni heza cyane. Ikiwa giza mbinguni hatutaona kama uzuri wa